Iyi mwumva ni radiyo Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mu Rwanda twumvikana kuri FM 104.3, naho mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31 na metero 41. Ku badukurikira kuri internet turi live kuri ry'Amerika.com. Mwaramutse neza nshuti mwese muduteze amatwi, ni Edi Rwema ubasuhuza mbaha ikaze mu makuru yacu yo muri iki gitondo. Abahinzi bahinga ibigori mu Burundi bababajwe nuko umusaruro wabo bawugurisha ku giciro kiri hasi cyane. Igiciro cy'ibigori bagura amafaranga $100, naho nyine bakabigurira inyuma y'amazu. Rero kugira ngo tubishore ni kubera tuba dukenye umunyu, ibinini, agasabuni. Uyu ni umuhinzi w'ibigori mu ntara ya Makamba mu Burundi. Impanuka y'imodoka mu majyaruguru ya Tanzania yahitanye abantu 25 barimo n'abanyamahanga nk'uko byatangajwe na Perezida Samia Suluhu Hassan. Igitero cy'intagondwa ku bakristu b'abanyagatolika bari muri misa cyahitanye abasivili 15, abandi 2 barakomereka mu majyaruguru ya Burkina Faso. Izo nkuru n'izindi twabateguriye ni mukanya, ntimujye kure y'amaradiyo yanyu. Amakuru yacu tuyahere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Impanuka y'imodoka mu majyaruguru ya Tanzania yahitanye abantu 25 barimo n'abanyamahanga nk'uko byatangajwe na Perezida Samia Suluhu Hassan. Iyo mpanuka yabaye ku mugoroba wo kuwa gatandatu ubwo ikamyo yagongaga izindi modoka nto 3 ku muhanda uhuza Arusha na Namanga. Itangazo ry'umukuru w'igihugu rivuga ko mu bapfuye harimo umwana umwe w'umukobwa, abagore 10 n'abagabo 14. Muri abo harimo umunyamerika, umunyakenya n'umunyafurika y'Epfo. Abandi bantu 21 barakomeretse barimo abaturuka muri Nigeria, Cote d'Ivoire, Cameroon, Mali, Ubusuwisi n'Ubwongereza. Imwe muri izo modoka yarimo abakorerabushake b'abanyamahanga bakoreraga rimwe mu mashuri mu mujyi wa Arusha. Igitero cy'intagondwa ku bakristo b'abanyagatolika bari muri misa cyahitanye abasivili 15, abandi 2 barakomereka mu majyaruguru ya Burkina Faso. Ibyo byatangajwe na Musenyeri Jean Pierre Sawadogo uyobora paruwasi ya Dori. Yavuze ko iki gitero cyabereye ku mudugudu wa Esakane ubwo abakristo bari muri misa. Musenyeri Sawadogo yamaganya bakoze ayo mahano, ahamagarira ababishinzwe kwimakaza umuco w'amahoro n'umutekano. Iki gitero kiriyongera ku bindi bimaze iminsi bigabwa n'imitwe y'intagondwa za Kisilamu mu karere. Bimaze igihe byibasira insengero ubundi bagashimuta abayobozi b'amadini. Akarere ka Sahel Burkina Faso irimo kamaze igihe karayogojwe n'ibitero by'intagondwa kuva mu mwaka w'2011 ubwo intambara yadukaga muri Libya. Yaje gukurikirwa n'intagondwa kwigarurira uduce two mu majyaruguru ya Mali mu mwaka w'2012. Bene ibyo bitero byaje kugera muri Burkina Faso na Niger mu 2015. Bimaze guhitana abantu barenga 20,000 muri Burkina Faso, abarenga 2 miliyoni bakuwe mu byabo. Umuryango w'ibihugu bya Afurika y'Uburengerazuba CEDEAO watangaje ko ugiye koroshya ibihano wafatiye Guinea na Mali nyuma y'umunsi umwe, nanone utangaje ko n'ibihano byafatiwe Niger bigiye koroshywa. Uyu muryango wari wafatiye ibyo bihugu uko ari 3 ibihano nyuma ya za kudeta zagiye zibibamo. CEDEAO yavuze ko yakuyeho ibihano by'imari n'ubucuruzi yari yarafatiye Guinea, inakuraho inzitizi zari zarashyiriweho abanyamali zibabuza guhatanira imyanya y'akazi muri uwo muryango. Ibi byemezo byafatiwe mu nama idasanzwe y'uyu muryango yateranye kuwa gatandatu. CEDEAO yari yarahagaritse gukorana na Guinea kuva Mamadi Doumbouya ahiritse ubutegetsi bwa Perezida Alpha Conde mu mwaka w'2021. Naho kuri Mali ibyo bihano byari byakuweho mu 2022 ubwo ubutegetsi bwa gisirikare bwatangazaga ko bugiye gusubiza ubutegetsi abasivili. Nigeria yari yarafatiwe ibihano birimo kutemererwa gukoresha ikirere cy'ibihugu bigize CEDEAO no gufatira imitungo ya Niger iri muri ibyo bihugu. Ibi byabaye nyuma ya kudeta yakuye ku butegetsi Perezida Mohamed Bazoum. Ibi bihano byakuweho ntibireba ariko ibihano bya politike byafatiwe ibyo bihugu kimwe n'abantu ku giti cyabo.
abakurikirana hafi ibibera muri ako karere bavuga ko ibi byemezo byo koroshya ibihano bigamije kureshya abayobozi b'ibyo bihugu kwisubiraho ku cyemezo bafashe cyo kuva burundu muri CEDEAO. Icyo cyemezo cyarebaga Mali, Nigeri na Burkina Faso. Mukomeje gutega amatwi radiyo Ijwi ry'Amerika. Perezida Volodymyr Zelensky wa Ukraine yavuze ko igihugu cye gikeneye inkunga y'amahanga yihutirwa kugira ngo gishobore kuzatsinda intambara barimo n'Uburusiya. Yasabye Leta Zunze Ubumwe za Amerika kwemeza vuba inkunga ya gisirikare, avuga ko bakeneye cyane muri ibi bihe. Perezida Zelensky yavuze ko igihugu kimaze gupfusha abasirikare 31,000 baguye ku rugamba. Ibi yabivuze ubwo hibukwaga imyaka 2 ishize Uburusiya buteye Ukraine. Yavuze ko gutsinda Uburusiya bisaba ubushobozi bwinshi badafite muri iki gihe. Yagaragaje ko ingufu zabo za gisirikare zagabanutse cyane kubera kubura amasasu n'ibindi bikoresho bya gisirikare. Amerika yari yiteguye gutanga inkunga ingana na miliyari 60 z'amadolari, ariko byabaye bihagaze kubera ukutumvikana kw'amashyaka mu nteko ishinga amategeko. Perezida Zelensky yavuze ko afite icyizere ko iyo nkunga izageraho igatangwa. Yabeshyuje kandi amakuru atangwa n'Uburusiya ku basirikare ba Ukraine bamaze gupfira ku rugamba. Mu kwezi kwa 12 umwaka ushize, Sergei Shoigu, minisitiri w'ingabo w'Uburusiya, yavuze ko Ukraine imaze gutakaza abasirikare 383,000. Perezida Zelensky yemera ko abasirikare bamaze gupfusha ari 31,000 gusa. Mukomeje kumva radiyo Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mujye no kuri wa@radioyacu.com mukurikire aya makuru. Kuri Facebook, Instagram, YouTube na X muradusanga kuri VOA Radio Yacu. Mukanya turajya mu makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Abagize inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite mu Rwanda mu cyumweru gishize batoye ku bwiganze umushinga w'itegeko ryemeza amasezerano hagati y'u Rwanda n'Ubwongereza agamije kwakira abimukira n'abasaba ubuhunzi bashobora kuva mu Bwongereza. Inkuru y'umunyamakuru Eric Bagiruwubusa. Mu gihe cyo gutora uyu mushinga abadepite 2 bawanze, abandi 2 barifata, 58 barawemeza. Ni nyuma yo kumva isobanura mpamvu y'uyu mushinga bagejejweho na Bwana Emmanuel Rugira Shebuja, minisitiri w'ubutabera w'u Rwanda icyarimwe n'intumwa nkuru ya leta. Ndatekereza ko bagize inteko ishinga amategeko mwumva neza impamvu u Rwanda rwagiye muri aya masezerano. Abanyarwanda dufite amateka kuba abenshi muri twe twarabaye impunzi mu bihugu bitandukanye, ariko kandi dufite n'amateka yo kuba twaracyuye impunzi nyinshi z'abanyarwanda mu gihe gito. Tukaba rero twarasanze tugomba gutanga umusanzu mu gukemura ibibazo by'impunzi n'abimukira ahandi muri Afurika ndetse no mu isi yose. Mu badepite 12 bagize icyo bavuga kuri uyu mushinga w'itegeko, 2 gusa nibo bagaragaje icyo bafata nk'impungenge, bibaza impamvu Ubwongereza bwanze kwakira babugannye babuhungiraho bugahitamo kubohereza mu Rwanda. Depite Frank Habineza yabimburiye abandi. Nabonaga bano bantu bari mu Bwongereza atari abantu bavuga yuko babuze aho bajya, habo bari muri Libya, kubera ko bo bari bageze mu Bwongereza cyangwa se bagezeyo, kandi amategeko akateganya yuko umuntu igihugu yagezemo cyo gifite inshingano yo kumwakira. Nkumva yuko zizari inshingano cyangwa ari inshingano z'igihugu cy'Ubwongereza kubakira, zitagombye kuzana izo nshingano kuri leta y'u Rwanda. Nubwo leta y'u Rwanda ari byiza byinshi yakoze cyangwa se gikora, kumva ko ari inshingano z'Ubwongereza itagombye kubikora umutwaro wayo kugira ngo bikorere u Rwanda. Iyi ntumwa ya rubanda yanabajije ibindi bibazo minisitiri w'ubutabera wari uhagarariye leta y'u Rwanda kuri uyu mushinga. Tukurikira itangazamakuru yo mu Bwongereza, hari n'abagaragaje yuko bashobora kuba batifuza kuza, nk'abo bantu baba batabyifuza kuza mu Rwanda, kandi Ubwongereza buvuga ko ugomba kubazana mu Rwanda. Ibi byose mwabifatamo gute? Ni ibibazo minisitiri yavuze ko bimwe muri byo nta bisubiza bifiteho. Inyungu zo wagiye usobanura ndumva biri mu busesenguzi, ibyo ntabwo nabisobanura, nasobanura gusa ibiri mu masezerano n'impamvu yayo ko twagiye tugirana ibiganiro, ariko nta na rimwe twigeze tujya mu byo mwavuze n'ibintu abantu bashobora gusesengura, ariko byo wenda ntabwo ari imwe mu mpamvu yatumye tujya muri aya masezerano. Impamvu ni ugusubiza icyo kibazo cyugarije isi. Bitandukanye na Depite Germaine Mukabarisa, Depite Odette Uwamariya n'abandi bagenzi babo bavuze, nta mpungenge na nkeya bagaragaza kuri iyi gahunda. Hari n'abagaragaje ko ahubwo kuri bo byabatindiye. Nyakubahwa Spika, nashimishijwe by'umwihariko
nuko muri uyu mushinga cyangwa se muri aya masezerano hagaragaza ko abazaza bazaba integrated muri sosiyete nyarwanda. Tukaba tugaragaza ko twiteguye cyane kubakira kuko ibyo dukoze birenze amategeko, ahubwo ni igikorwa dukoresheje umutima ukunze. Ariko by'umwihariko nagira ngo nshimire yuko guverinoma y'u Rwanda yemeye kujya muri ubu bufatanye, kubera yuko abanyarwanda tuzi umubabaro wo kubura uburenganzira bw'ikiremwa muntu, ndetse n'uburyo iyo habaye ibibazo nk'ibyo imibereho y'ikiremwa muntu ihungabana. Undi mudepite wa kabiri utanyuzwe n'aya masezerano yo kohereza impunzi n'abimukira mu Rwanda mu bisobanuro yasabye Minisitiri w'Ubutabera n'intumwa nkuru ya leta ni Jean-Claude Ntezimana, akibaza ku buryo Ubwongereza bwashoyemo ingengo y'imari. Nyuma yo kuvuga ko batabakiriye bakavuga ko bagomba no gutanga n'amafaranga yo kubafasha, nkibaza impamvu aya mafaranga batanga kandi atari na make batari kuyakoresha mu kubafasha bari muri icyo gihugu. Ntibaza noneho icyanyuma inyungu bazabikuramo mu gihe impunzi n'abimukira bazaba baje mu Rwanda. Minisitiri ugira shebuja yamusubije, aya mafaranga ntabwo ariyo dushyira imbere. Icyambere ni ukureba ko ibihugu byombi, u Rwanda cyane cyane ni narwo mvugira uyu munsi, ko twaba igisubizo mu kibazo dufite nk'uko nari nabisobanuye cyugarije isi cy'abimukira. Aya mafaranga naza gusa kugira ngo tube twashobora kugira ngo babeho neza bigendanye n'uburenganzira bwa muntu. Uyu mushinga w'itegeko numara kwemezwa burundu, biteganijwe ko u Rwanda ruzakira impunzi n'abimukira bagera ku 10,000 mu gihe cy'imyaka 5. Mu mezi 4 ya mbere rukazabanza kwakira bagera mu 2,000. Ni umushinga Ubwongereza bumaze gushoramo akayabo ka miliyoni zibarirwa muri 240 z'amapaundi, ni ukuvuga barirwa muri miliyari 300 z'amafaranga y'amanyarwanda. U Rwanda rugatangaza ko ku bufatanye n'Ubwongereza hahuguwe abagera ku 151 bazaba bashinzwe imirimo yo kwita ku bimukira n'impunzi zizaturuka mu Bwongereza. U Rwanda runavuga ko kugeza ubu rwateganije zimwe mu nyubako bazabamo zirimo amahoteli bitari ihame ko bazatura hasa nk'inkambi, bazaba bari mu bice bitandukanye by'igihugu. Abagize inteko y'Ubwongereza umutwe w'abadepite bemeje ko umushinga w'itegeko ufite ishingiro. Komisiyo idasanzwe ya Sena yabaye isabye leta y'Ubwongereza kubiwuhagaritse hagasuzumwa niba koko u Rwanda ari igihugu gitekanye. Iragenda yumva batanga buhamya batandukanye icyo babivugaho. Ni gahunda yatangiye mu mwaka w'2022, ariko inkiko z'Ubwongereza zikagenda ziyikoma mu nkokora zivuga ko kohereza abimukira n'impunzi bihabanye n'amategeko. Abaharanira iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu, ibitangazamakuru bitandukanye, imiryango itegamiye kuri leta bakomeje kugaragaza ko u Rwanda atari igihugu gitekanye cyo koherezamo abimukira n'impunzi. Ijwi ry'Amerika i Kigali. Tuve mu Rwanda tujye mu Burundi, aho abahinzi bahinga ibigori bavuga ko bababajwe n'uko umusaruro wabo bawugurisha ku giciro kiri hasi cyane. Bavuga ko kubera ubukene bahitamo kubigurisha kuri icyo giciro kugira ngo bikemurire ibibazo bahura nabyo. Inkuru Ijwi ry'Amerika yateguye yifashishije abakunzi bayo, dusomerwa na Thierry Ndayishimiye uri i Kigali mu Rwanda. Kwibarabara rija ku mugwa mukuru wa Giteranye Muyinga, aho bamwe mu bakunzi b'Ijwi ry'Amerika bishikiye bahasanze abaremyi banikiye ibigori kandi bariko barahuragura ibindi. Muri iryo barabara amakamyo aguma anyuragirana aja kugura uwo mwimbu. Muri komine ya Kayogoro naho irimagi menshi ryaratanguye. Abarimyi barashora igice c'umwimbu wabo bakabagurira ku mafaranga ari hagati y'700 n'igihumbi. Abo bashora ibigori basigura ko bari mu bukene. Uyu ni Nyabenda Pasikazi wo muri zone Bigina mu Kayogoro mu ntara ya Makamba. Igiciro c'ibigori bagura amafaranga 700, naho nyene bakabigurira inyuma y'amazu. Rero kugira ngo tubishore ni kubera tuba dukenye umunyu, ibinini, agasabuni. Barutoneyo Celestin nawe ati uburyo bwo kurima imeshi n'ahandi tubukura atari mu mwimbo w'ibigori. Nukuri iyo simvo ituvako natwe bw'ico 1,700 twari tugikeneye, muga kubera ubukene turiko turarima impeshi tudashobora kuronka aho tuja kuguranya amahera kugira ngo turindire ico 1,700. Nico gituma uca tuvyikorako bimwe twarima tukabidandaza ibeyi hari kugira ngo tubongene twishura abakozi bari badukoreye. Cize Desire umurimyi nawe ati tutemeye ibeyi baduha ibikorwa byohagarara. Ibeyi turayemera kubera twatweneke guhemba abakozi baheba lima baduhondera akabaduhera two kugombora ngeri turondera amahera y'akabuto. Niyo mpamvu uwo mwanya ibeyi tuyemera kuko nitwereka gutera cyangwa turima impeshi bitezo kuyemera. Ariko kandi hari n'abarimyi bashora umwimbu atari uko bashaka kwikenura.
bakagurisha ibigori kugira ngo baronka yo gusorora canke bakayasesagura mu kugura ibidakenewe mu muryango. Barutoneye Celestin, umurimyi akaba n'umudandaza, asigura ko bagura make kuko intete z'ibigori zitaba zumye. Impeshi yaheze ntituzogura iryo beyi, tuzogura ibeyi ryashinzwe na leta kuko hazoba hageze, kuko urazi leta igura ibisoya vyumye. Ubu rero ibisoya turiko turashora aya masaha twebwe abanyagihugu ntibiba vyumye neza, kandi bajya babitwara mu mugamba barabitwara canke mu rumonge naho biba bitumye neza shabitwara. Sabushimike Odasi, umufundi w'indimo ku mutumba wa Sameke mu kayogoro ka Makamba, aremeza ko umwimbu w'ibigori wabaye mwiza uyu mwaka ugereranije n'umwaka uheze. Ibyo byavuye ku nyigisho abarimyi bahawe n'ukugene basigaye bakoresha umwavu mvaruganda, ifumbire kama, bagatera imbuto zirobanuye. Ibyo rero bibasaba uburyo bwinshi, ari naco gituma batohendwa n'abadandaza ngo bagurishe umwimbu wabo ku mafaranga ari munsi y'1,700 y'amarundi, igiciro cashinzwe na leta. Sabushimike Odasi arabeshuza abadandaza bahenda abarimyi ku bigori bimbuye bitabikika. Iyo siguro siyo, kuko imbuto ziri mwangaha ni imbuto z'ubwoko bubi, twavuga ko ari butatu. Hari imbuto z'ama composite ni ziva muri izabu kubagwiza mbuto, hanyuma hari imbuto z'ama hybrid izi leta yatanze ama pano 50, hanyuma hakaba n'imbuto za kera z'ibigori bimwe twita amasega. Izo zose zashobora kubikika. Rero ivyo ni vyitwaza abantu baba bitwaza, nta mbuto nimwe igihe ikigori wacanikiye kikuma neza idashobora kubikika, ishobora kubungwa. Nabwiye vyoshika zikabungwa, imiti irahari kubikana kugira ngo umwimbu ubikike umwanya muremure. Pierre Simon Nyabenda arongoye komine ya Kayogori Makamba aratahura ko barimyi bamwe bagurisha umwimbu wabo, kandi ati uko umuntu akenye nikagurisha, mugabo ingaruka zikaba mbi. Uko umuntu akenye niko agurisha, nivyo maze kubona. Aho rero twebwe mu ntwaro duhimiriza abenegihugu bashoboye kuronka uwo mwimbu ko batawusesagura, kuko hari igihe bahora bahindukira kwiyumvira kubigura aribo babigurishije. Iyo ni intambamyi rero ikomeye, ariko kandi tushishikara duhimiriza mu manama yose tujamwo, tubabwira yuko umwimbu batawusesagura kugira ngo nabo ntibaze babure ico bafasha mu gihe cy'ubukene, kuko barahindukira bakagaruka kugurira abo nyene babaguriye. Musitanteri wa komine Kayogoro aragaruka kemeza ko bitoroshe kubuza umurimyi kugurisha umwimbu wiwe mu mwanya ashakiye. Mu bisanzwe hariho ibishobora kugorana. Nk'ubu mu gihe leta bitaratangura kugura, biratugora kugira tubwire umuntu ngo ntugurishe. Hari naco gituma twosaba uyu mugambi wa leta ko wonyaruka. Hamwe umaze gushika, nta muntu twosubira kwemerera yuko ashobora kugurira ibigori ahariho hose. Tworeka bagashora ahazwi n'ibeyi ya leta, kuko ibeyi irashimishije. Uwo musitanteri arafise amakenga ko nubwo leta izohava itangura kugura ibigori, hari abadandaza bazohava bahendahenda abarimyi bakabagurira ku giciro ca baba icashinzwe na leta, kugira ngo bazobishikane aho leta iriko iragurira, hanyuma babungukeko. Pierre Simon Nyabenda arahanura abarimyi kwigumya bakareka kugurisha umurima utarera, kudashora ibigori bitoto kugira ntibasesagure umwimbu wabo, kandi ntihaduke ubukene bw'ibifungurwa mu miryango. Muri iyo komine ya Kayogoro kirazira kotsa ibigori ku mabarabara, kirazira kuzererana iminzane canke izindi ngero zikoreshwa mu kugura umwimbu mu banyagihugu. Igipolisi kiguma gicunze ku mabarabara no mu masoko ko atabigori biriko biragurishwa, ariko birabandanya bigurishwa mu kinyegero. Kuri uyu wa 14 ukwa kabiri, ubushikiranganji bw'ubudandaji bwarahumurije abarimyi ko igihugu kijejwe gutunganya iby'umwimbu ko gitegekanya gutangura kubagurira ibigori kuri uyu wa mbere itariki 19, kandi ko cakira intete zumye neza zitarimwo imicafu. Umurimyi ashora ibigori mu kigo anagesa arandikwa n'ibirashoye kugira ngo hageze ko za ntete zisubizwa ku isoko na anagesa, uwo murimyi azoshigwa imbere mu bagura. Kushoye ibiro birenze 500 yerekana ivyemeza ko uwo mwimbu ari gwiwe, abajejwe intwaro babanze bavyemeze koko ari byo yirimiye atari byo yaguriye abarimyi. Basanze abavyemeje barababeshe, naho ayo masura azofatirwa ibihano. Mu mwaka wa 2022
kabiri ico kigo Anagesa cari caguze umwimbu w'ibigori ku mafaranga 680 ku kiro. Mu kwezi kw'icumi k'uwo mwaka basanze amatoni n'amatoni y'umwimbu w'ibigori wari waguzwe waboreye mu bubiko bw'ico kigo, bituma umushikiranganje w'uburimyi n'ubworozi abogozwa mu mabanga yiwe. Hakaba hari mu mpera z'umwaka w'ibihumbi 2022. Mu makuru ya siporo n'imikino, ejo ku cyumweru mu Rwanda harangiye isiganwa ry'amagare mpuzamahanga rizwi nka Tour du Rwanda. Inkuru twateguriwe n'umunyamakuru Jean-Claude Munyandinda. Iyo ni indirimbo yubahiriza igihugu y'Ubwongereza yaririmbwe ejo ku cyumweru ubwo Joseph Peter Blackmore wo muri icyo gihugu yari amaze kwegukana isiganwa ry'amagare Tour du Rwanda. Uyu musore w'imyaka 21 ukina ikipe ya Israel Premier Tech yo muri Israel yabaye nk'uteye ibuye rimwe agahanura inyoni ebyiri, kuko ari nawe wari wabaye wa mbere mu ntera ya 8 ari nayo ya nyuma. Ku giteranyo rusange Joseph Peter Blackmore yaje ku isonga akoresheje amasaha 17 iminota 18 n'amasegonda 46 mu ntera y'ibirometero 700 n'ibice 6 byari bigize Tour du Rwanda. Ku mwanya wa kabiri haje Ilkan Dostiev ukinira Astana muri Kazakhstan, naho uwa gatatu yabaye Jonathan Restrepo Valencia umunyakolombia wo mu ikipe ya Politico Meta mu Butaliyani. Umukinnyi w'umunyarwanda niwe waje ku mwanya wa nyuma, uwo ni Areruya Joseph wo mu ikipe ya Java Innovatec yo mu Rwanda. Ku giteranyo rusange yarushijwe n'uwa mbere isaha imwe iminota 58 n'amasegonda 28. Iri siganwa Tour du Rwanda 2024 ryagaragaye udushya twinshi. Kuwa gatatu tariki ya 21 y'uku kwezi kwa kabiri mu ntera ya Karongi Rubavu abategurira isiganwa batanze igihembo cyo warushije abandi kuvuguta aribyo bita sprint intermédiaire bagiha umukinnyi utari we. Ku munsi wakurikiyeho Habteyabu Yohannes ukinira Bike Aid mu Budage yategetswe gusubiza icyo gihembo shishi itabona ngo kuko basanze bari bibeshye. Amakosa ameze nk'iri yaherukaga mbere y'umwaka wa 2009 ubwo Tour du Rwanda yari tarandikwa ku rutonde rw'amasiganwa yemewe n'impuzamashyirahamwe y'umukino wo gusiganwa ku magare kw'isi. Akandi gakoryo kabonetse muri Tour du Rwanda yarayirangiye nako umukinnyi Jeremy Ngendahaye wo mu ikipe ya Mestars yo mu Rwanda. Uyu musore mu ntara ya Karongi Rubavu yitendetse ku modoka kugira ngo imutize imbaraga. Ibi byatumye ahanishwa gukurwaho amanota 50 ndetse acibwa amande y'amafaranga 290 y'amanyarwanda. Iri kosa yakoze ni naryo ryabaye intandaro yo gusezererwa mu irushanwa. Ikindi kintu cyakomeje kuvugwa cyane ni ruswa y'igitsina yabisabwa abakobwa bahabwa akazi muri Tour du Rwanda. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB ruvuga ko rugiye gukora icukumbura kuri ayo makuru. Uyu ni umunyamabanga mukuru w'uru rwego Colonel à la retraite Jean Ruhunga. Ni mu kiganiro yahaye itangazamakuru kuwa gatatu y'icyumweru gishize. Turabyumva ibivugwa aba ari byinshi, ariko hari ibivugwa ari ibihuha, hari ibivugwa bifite ireme. Iyo twumvise inkuru nk'iyo twebwe tujyamo tugakurikirana, twasanga bifite ishingiro tugakurikirana. Iyo nkuru yasohotse none ngewe nayumvise uyu munsi mu gitondo nibwo batangiye kubivuga. Ubu icyo twakoze ni uko tugiye gutangira gukurikirana, twasanga koko bifite ireme, icyo gihe ababigizemo uruhare byanze bikunze barakurikirana. Kuva isiganwa Tour du Rwanda ryazamurwa mu ntera rikava ku gipimo cya 2 n'ibice 2 rigashyirwa kuri 2 n'igice kimwe, nta munyarwanda n'umwe urashobora kuryegukana. Jean-Claude Munyandinda, Ijwi ry'Amerika, i Kigali. Mu Burundi ho ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ryafatiye ibihano bikaze birimo guhagarikwa igihe cy'umwaka ku bakinnyi b'ikipe Flambeau du Centre yo mu ntara ya Gitega. Inkuru twateguriwe n'umunyamakuru Desire Atungimana uri i Kigali mu Rwanda. Abakinnyi Ndayishimiye Abdul, Muryango Musa na Sinzobakwira Ismael bahanishijwe kudasubira gukina muri rino higanwa ry'umwaka 2023 shimwaka 2024 no gutangira hada 300 umwe. Muri uwo mugwi wa Flambeau du Centre harahagaritswe kandi umukunzi wayo aho yahanishijwe kudasubira guhonyora ku kibuga kibera ko inkino zitunganijwe n'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi. Flambeau du Centre nayo uwo mugwi ukaba utarekuriye kongera kwakirira inkino zawo ku kibuga Ingoma kiraha Igitega aho uwo mugwi barizwa. Ivyo byose vyavuye ku rukino rw'indwi ya 20. Uwo mugwi watsinzwe na Vitali igitsindo 1-0. Abakinyi bagiriza umuhagaritsi ko yabivye, bamwiruka ko bagomba kumukubita igipolisi kiba hafi kiratabara. Ingeso nk'izo zimaze imisi zibonekeza no ku bindi bibuga nk'i Buganda aho ingingo z'abahagarikizi zitubahirizwa akavyuka matati. Yusufu Mosi arongoye igisata kijejwe inkino mu ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi yabwiye Ijwi ry'Amerika mu kiganiro cihariye icatumye bafata ingingo nk'izo.
izo ngingo zafashwe kugira ngo dusubize ibintu mu buryo. Imigwi yose iriko yirukira amanota. Iyiri hejuru ivuga iti reka twebwe tuba ba mbere, abari hasi nabo bavuga bati reka natwe dukore ntidukoroke mu cicaro gira kabiri. Ugaca usanga rero bakoresheje uburyo bwose kugira ngo bashobore gushika kuri iyo ntumbero bihaye. Iyo rero badashikiriye bijya barondera, harimwo umwiheburo ucuza, ugaca usanga bagize n'ayandi makosa batokoze ahanwa n'amategeko. Yusufu Mosi amenyesha ko ibihano nk'ivyo bigiye gukomezwa hisunzwe amategeko abagenga n'ayishirahamwe ry'umupira w'amaguru kw'isi FIFA kugira batuze izo ngeso. Hagize uwigenza nabi tuzoguma dufata izindi ngingo. Nico gituma mubona tugwiza guhana twisunze amategeko mugabo kugira ngo ibintu bisubire, kuko igice ca kabiri cihiganwa imyaka yose nuko cama kimeze. Igice ca mbere turashobora kumara n'ukwezi kose canke amezi abiri ata rubanza na rumwe duciye, ata ngingo nimwe dufashe reke discipline. Mugabo iyo hageze igice ca kabiri niko vyama bigenda. Natwe rero ca tumera amagabo kugira ngo dukurikirane abo bose bigenza nabi, hanyuma dufate ingingo zikenewe. Warongoye igisata gitunganya inkino aravunira akagohe abo biraba bose. Twagomba tuvunira akagohe abo bose biyumvira yuko bashobora kwigira nk'impene zo muci aha muri aya mahiganwa y'iwacu, yuko turi maso kandi ingingo zikenewe tuzozifata kugira ngo tubahashe. Muri iryo higanwa ry'Uburundi ku ndwi ya 23 Vitaro yatsinze Tigre Noir ibitsindo 3-0 ikwiza amanota 58. Flambeau du Centre ya kabiri yanganije n'amasipiri kimwe ku kindi ikwiza amanota 48. Vitaro ikaba yirusha amanota 10 ikarusha Message Ngozi ya gatatu amanota 13. Mu gihe Vitaro isa niyimaze kwizera gutwara igikombe cy'uno mwaka, Magara Young Boys ya nyuma n'amanota 5 mu rukino yimirije izokina na Vitaro ikaramuka itsinzwe izo bisuye mu cicaro ca kabiri iyo yavuye umwaka uheze. Desire Tungimana, Kigali, Ijwi ry'Amerika. Mukomeje gutega amatwi radio Ijwi ry'Amerika. Ubu noneho hakurikiyeho ijambo ry'ibanze ribagezaho imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziteguye kwakira ibihugu bifitanye urunana nazo mu muryango wa OTAN mu gihe cy'impeshyi gitaha kugira ngo byizihize isabukuru y'imyaka 75 OTAN imaze ishinzwe. Ibyo byatangajwe na Jake Sullivan, umujyanama wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe umutekano. Mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru mu cyicaro cy'umuryango wa OTAN, yavuze ko inama itaha izashimangira ku mugaragaro imbaraga za OTAN nk'umuryango wagutse ufite ingufu ziyongereye kandi uhurije hamwe mu migambi yabo kurushaho. Sullivan yatangaje ko imwe mu ngingo z'ingenzi zizaranga imishyikirano mu kwezi kwa karindwi ari inkunga rusange ibihugu bya OTAN biha igihugu cya Ukraine. Putin yari yariringiye guteza amacakubiri mu bihugu bya OTAN, ariko kuri uyu munsi twiboneye ko hari ubumwe ndetse bukomeye butigeze butsimbuka na gato kuva kiriya gitero gakushwa cy'Uburusiya cyatangira, dore hashize imyaka 2. Putin kandi yari yizeye ko inkunga izagenda ikendera, ariko uyu munsi nabonye ibyemezo bidakuka by'ibihugu byinshi bya OTAN byo guha inkunga igaragara abaturage ba Ukraine barimo kurinda ubusugire bw'igihugu cyabo. Naho ku byerekeranye no gufatanya umutwaro, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zizeye ko byinshi mu bihugu bigize umuryango bizubahiriza amasezerano yo gutanga umusanzu ungana na 2% by'umusaruro rusange w'igihugu mu gushyigikira OTAN. Sullivan yagize ati, indi ngingo imishyikirano y'i Washington izakomozaho ni ibyerekeranye no kongera guha ingufu inganda z'ibanze z'ibikoresho bya gisirikare kugira ngo twongere ubushobozi bwihariye mu nzego zitandukanye. Kandi ntabwo ari umubare gusa, ahubwo ni ukumenya ingero zose z'ubuhanga bwihariye tugomba guteza imbere. Kubera ko muri iyi myaka 2 y'intambara ishize twabonye ko ikoranabuhanga mu bya tekinoloji n'ubuhanga bw'intambara byateye imbere, bityo rero OTAN ikaba igomba kuba ku isonga muri ubwo buhanga. Sullivan ati, OTAN yatangiye kongera ubufatanye bwayo n'ibihugu bituriye inyanja y'Ubuhinde n'iya Pasifika. Ntabwo ari ukuvuga ngo turashaka kuzana OTAN muri Aziya,
ahubwo ni ukuvuga ko tugomba gufatanya n'ibihugu tuvuga rumwe mu gace k'inyanja y'Ubuhinde n'iya Pasifika ku bibazo birenze imbibi z'ubutaka, umutekano mu gukoresha ikoranabuhanga rya interineti, umutekano mu by'ubukungu, intwaro za kirimbuzi, ariko tutaniyibagije ubufatanye bugenda bwiyongera hagati y'Uburusiya, Ubushinwa, Irani na Korea ya Ruguru. Shuti muduteze amatwi, amakuru twabagezagaho muri aka kanya n'aha tuyasoreje. Tubashimire kuba mwaduteze amatwi. Jye mwumvaga ndi Edi Rwema, mbasezeho mbifuriza amahoro n'amahirwe.